Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. Ni umwanya w'amakuru mu Kirundi. Mukaba muyashyikirizwa na Emmanuel Nyongeko. Ndabaramukije inshuti namwe bakunzi ba radio RPA, turi ku munsi wa gatano igenekerezo ry'indwi ruheshi umwaka wa 2024. Kaze mukurikire amakuru twabateguriye mpera kuri bikuru biyagize. Muri zone Buterere komine Ntahangwa mu gisagara ca Bujumbura havugwa ingeso yo konona abana bikorwa n'abantu gushika ubu bataramenyekana. Abana batanu ni uruganda rwa radio RPA wamenye ko bakorewe ako kabi kabishe, uca mu vyumva mu ntango zano makuru. Imanza ziri muri sentare y'umuryango wa Afrika y'ubuseruko zari zitegekanijwe kurengukishwa muri uku kwezi kwa gatandatu zarasibijwe kubera ukubura uburyo. Ivyo bikaba biri uko mu gihe leta ya Gitega iheraniye uwo muryango amafaranga atari make. Nayo ku mutumba wa Gihungwe ni muri komine Gihanga intara ya Bubanza, abanyagihugu bidogera hujejwe amagara y'ibitungwa ko asaba gufumbatishwa mu kwandika abaronswa inka zitangwa n'umugambi wa leta. Mukanya inkuru mwimwe ukwayo. Yora no makuru mu gisata c'agateka kazi na muntu mwari muhejeje kuvyumva ndabica ku mayange. Abana bagera kuri batanu barononywe n'abantu gushika ubu bataramenyekana abaribo. Ivyo bikaba vyabereye muri zone Buterere komine Ntahangwa mu gisagara ca Bujumbura. Muri abo batanu bane n'abahungu, uwundi umwe asigaye akaba ari umwigeme yahavuye atogwa ikiziga bukeye. Idonido na Josiane Muzaneza. Abo bana bariko bakorerwa ayo mahano bafise hagati y'imyaka 7 n'8, bose uko ari batanu baba muri zone Buterere. Umwe ni umwana w'umwigeme aheruka gutogwa ikiziga hafi yo kumuhani wabo, aho yatawe n'abari bahejeje kumwonona nk'uko isoko rya RP yari vyigana. Tariki 10 z'ukwezi nyene ijoro rishira tariki 5 niho bafata umwana w'umukobwa w'imyaka 7 kavyemera yitwa Pascal ari ku mashuri baramubwiye baramuniga mu bateraterana hafi y'polisi nyuma. Ubwo bubisha ngo bwamaze no gutandukira igitsina gabo, aho utwana tugera kuri 4 tw'uduhungu natwo nyene twononywe n'abantu batarigira bamenyekana bari bo badusanze aho turiko turakinira. Kamwe kake mu garoro abahungu babiri bamaze gufasha ku nguvu n'imyaka 7 kandi abantu bafata ntibaramenyekana. Kumubone naho hafi y'igendwe basanga hamaze gufasha babiri ku nguvu abahungu. Ugaragaje kubatana nk'ako kana kaba kafashe ubwo buhungu bavuga yuko babuhendesheje nk'amajana 2 ngo busubure mbomba bakatawujana ahantu mu gashamba. Abusamba narugana bw'ubuhungu ntituzi ko ari uvumwe ivyo vyatuyobeye. Muri kino gihe abavyeyi baho ku Buterere basaba bashimitse abajejwe intwaro n'umutekano kubatabara bakabakiza abo babisha mu gukora amatohoza yimbitse kugira ngo ababikoze bamenyekane bongere bakubitwe intaye mu gahanga. Josiane Muzaneza. Tubandamirize mu yavugwa mu bijanye n'impunzi. Leta ya Tanzania igiye gutanguza isekeza ryo kubaza umwe ku gatwe kiwe impunzi z'abarundi bari ku butaka bwayo igituma badataha. Ni mu vyapfunditswe mu nama yahuje kuri uyu wa kane umushikiranganje w'intwaro hagati mu gihugu ca Tanzania n'intumwa za leta y'u Burundi. Inama yabereye mu ntara ya Kigoma. Iryo sekeza ritegekanijwe mu mwaka uza niryo rizoshira habona kazoza kumwe muri izo mpunzi. Inkuru tubaza Elvis Nyamwongere. Umugambi wo gutangura kubaza impunzi z'abarundi bari mu gihugu ca Tanzania igituma badataha, leta ya Tanzania itegekanya kuwutanguza mu mwaka uza w'2025. Tanzania ikabifata ko amahoro yabonetse mu Burundi. Mu nama yahuje kuri uyu wa kane intumwa ya leta y'u Burundi n'iza leta ya Tanzania mu ntara ya Kigoma, izo mpande zibiri zarasubiriye kandi kwemeranya ko mu Burundi hari amahoro. Hamadi Masauni umushikiranganje wa leta ya Tanzania jeje intwaro yo hagati mu gihugu ari nawe yarahagarariye ivyo biganiro yavuze ko icy'abarundi bari ku butaka bwayo bahunze cahavuye. Kubwiwe rero inyishu y'umwe wese muri izo mpunzi ku bibazo bazobazwa aho bukera nizo zizotuma abandanya kwitwa impunzi canke akakubuhungiro. Hamadi Musawuni
umushikiranganji w'intwaro yo hagati mu gihugu ca Tanzania. Jumuiya za kimataifa pasipo na mashaka amakungu nta nkeka afise ko mu gihugu c'u Burundi ubu havyagiye amahoro ko rero ivyatumye abarundi bahunga igihugu cabo kitakiriho gutyo hafatwa ingingo y'uko abarundi bahamagarirwa gutaha. Twebwe rero nka leta twabonye ko ari vyiza ko tugira isekeza ngirakamaro mu ntango z'umwaka uza y'ukubaza umwe mu mpunzi z'abarundi ikimubuza gutaha iwabo. Bizotuma dusuzuma ko inyishu batanze zikwije ibisabwa kugira dufate ingingo zibereye nk'igihugu kama zinawapa sifa ya kuendelea kuwa wakimbizi na kisha kufanya maamuzi sahihi kama nchi. Sude Mwakibasi, komisera ajejwe ibibazo vy'impunzi mu bushikiranganji bw'intwaro yo hagati mu gihugu ca Tanzania, ari mu bari baherekeje umushikiranganji Masauni. Yamenyesheje ko igikorwa cyo kubaza impunzi z'abarundi ikibatuma batifuza gutaha kizokubahiriza amategeko mpuzamakungu ajanye na bene ico gikorwa. Yashimangiye ko hazobazwa umwe kandi ko uwo bizoboneka ko afise ukuri azogumana uburenganzira bwo kuba impunzi, nayo uwo bazosanga atabikwiye azohabwa urwandiko rwo kumusezerera. Hejuru y'amakambi ya Nduta na Nyarugusu, leta ya Tanzania itegekanya gukora uwo mugambi no ku barundi bari Uriyankuru mu ntara ya Tabora, Katumba na Mishamo mu ntara ya Katavi, ahari hacumbikiwe impunzi z'abarundi bahunze mu myaka y'igihumbi kimwe amajana 972 kumwe n'abandi barundi bari mu bice bitandukanye vy'intara ya Kigoma. Muri iyo nama yo ku munsi wa kane, leta ya Tanzania ikaba yavuze ko bose hamwe bangana 158 n'amajana 92. Intumwa za leta y'u Burundi muri iyo nama zari zirongowe na Theophile Ndarufatiye, umunyamabanga ntayigayizwa mu bushikiranganji bw'intwaro yo hagati mu gihugu. Uwo akaba ari nawe yahavuye ashimangira ko umutekano ari jya nawe mu Burundi, agira ko ashimira leta ya Tanzania ku gihe cyose yahaye indaro impunzi z'abarundi. Urakoze Elvis niyo mwungere. Sentare y'umuryango wa Afrika y'ubuseruko navyo nyene mwavyumvise mu ncamake yugarijwe n'ingorane y'uburyo. Ivyo bikaba vyatumye iyo sentare isivya irengukishwa ry'imanza zari zitegekanijwe muri uko kwezi kwa Ruheshi i Kigali mu gihugu c'u Rwanda. Uburundi bukaba buri mu bihugu biheranye amafaranga menshi mu muryango wa Afrika y'ubuseruko, aho gushika ubu bufise ibirarane vy'imiliyoni zirenga 12 z'amadolari y'abanyamerika. Ni inkuru dushikirizwa na Ines Gakiza. Abacamanza bacu barengewe kandi uburyo nabwo ari buke. Uko niko Christine Mutimura Wekesa, icegera c'umwanditsi w'imanza muri sentare y'umuryango wa Afrika y'ubuseruko, yabwiye ikinyamakuru The East African. Kukaba ko iyo sentare yarasibije imanza yategekanya kumviriza muri uku kwezi kwa gatandatu i Kigali mu Rwanda kubera ukubura uburyo. Mu itangazo yasohoye ku munsi wa mbere, iyo sentare yamenyesheje ko ibabajwe cyane no kumenyesha abo vyega bose na cane abayitura kwitazosasa muri umwaka wa 2024, ikanasaba imbabazi abo yabwirizwa gutunganiriza. Aha iyo sentare igasigura ko ari kubera ibihugu bikukira bigize umuryango wa Afrika y'ubuseruko vyatevye gutanga intererano yavyo. Muri iryo tangazo nyene iyo sentare yanamenyesheje ko n'imanza zari zitegekanijwe mu kwezi kwa gatanu guheze zitabaye. Sentare y'umuryango wa Afrika y'ubuseruko ikavuga ko gushika ubu ifise imanza 200 zikirindiriye gucibwa kubera ukubura amafaranga. Kuri izo mvo sentare ya EAC itera kamo kihutirwa ibihugu bigize uwo muryango kwikubita gashi bikazirikana ko ibintu bikomeye bigaheza bigatanga amafaranga bibwirizwa kuriha nk'uko amategeko y'umuryango abitegekanya, kandi bikitwararika kuza birayariha ku gihe, gutyo iyo sentare nayo ishobore gutsimbataza ubutungane nyabwo mu karere. Vyongeye ibikorwa bitari bike vy'ishirahamwe ry'umuryango wa EAC bikaba bicumbagira kubera ibirarane bigera hafi ku miliyoni 40 z'amadolari ibihugu bigize uwo muryango biheranye. Igihugu ca Kenya conyene akaba arico cisuganije, nayo Tanzania, Ubuganda n'u Rwanda bikaba biheranye ayagendeka ku miliyoni 12 n'ibihumbi 700 by'amadolari. Uburundi bwari buheranye gushika ku itariki 17 z'ukwezi kwa gatanu mu mwaka wa 2024
bwishuye ibihumbi 600 by'amadolari byonyene. Sentare y'umuryango wa Afrika y'ubuseruko ikabibwirizwa gukorana uko amezi 3 atashe, ni kuvuga mu kwezi kwa gatatu, ukwa gatandatu, uko 9 hamwe no uko 11 mu gisata c'intango, hamwe no mu kwa kabiri, ukwa gatanu, uko 8 no uko 11 mu gisata c'iyungururizo. Nk'uko bishikirizwa na Nestor Kayobera ayirongoye, sentare ya yose yabwirizwa kugira ubwigenge nyabwo mu karere, ariko ikibazo c'uburyo kiguma ari intambamyi mu kurangura ivyijejwe. Ines Gakiza muriko mukurikira radio RPA ijwi ry'abanyagihugu, tumira mate mu kanya duce tubananya n'amakuru mu Kirundi twabateguriye. RPA Makuru y'indero urunani rw'amasendika yo mu gisata c'indero n'inyigisho mu Burundi FENASEB mu mfunyafunyo y'igifaransa rusaba ubushikiranganje bw'indero gutanga umuco ku bijanye n'urwandiko rwitwa contrat de performance mu rurimi rw'igifaransa wategerezwa gusinywa n'umukozi wese mu ntango z'ukwezi kwa Rusama. Ni mu gihe muri ico gisata c'indero uyu munsi bariko basinyishwa urwo rwandiko. Hambavu y'ivyo abo bigisha banategekwa gushirako amatariki y'umwaka w'ishure uri kurarangira. Antoine Manuma aserukira urwo runani anavuga ko banegura kubona barakumiriwe mu gutunganya urwo rwandiko. Umvirize. Kuva itariki 1 y'ukwezi kwa gatanu gushika itariki 30 z'ukwezi kwa gatandatu abakozi baba bariko bararonswa amanota n'abakoresha babo. Ayo manota afatiye kuvyo baba bararanguye mu mwaka w'akazi utangura itariki 1 y'ukwezi kwa gatanu ukarangira itariki 30 z'ukwezi kwa kane ku mwaka ukurikira. Ivyo navyo bikaba byategerezwa kwisunga urwandiko witwa contrat de performance umukozi wese yategerezwa gutera ku mukono mu ntango z'umwaka w'akazi, akaba yiyemeza ivyo azorangura. Urwo rwandiko rero rukaba rwashikirijwe abakozi mu mpera z'umwaka w'akazi urangiye, kandi mu ntango zawo izo nzandiko batigeze bazihabwa. Abakozi bo mu bushikiranganje bw'indero baribaza nimba izo nzandiko bariko baterako umukono ziriko zirisungwa muri iki kiringo bariko baronswa amanota, canke ko zizokwisungwa mu mwaka mushasha w'akazi watanguye itariki 1 y'ukwezi kwa gatanu. Igiteye amakenga nuko hari abakozi bategetswe gushira kuri izo nzandiko amatariki yo mu ntango z'umwaka w'ishure uri kurarangira. Nk'izo nzandiko dufata ko atagaciro zoba zifise, kubera ko abarongoye ubuzi bibagora gutanga inyishu ku bibazo babazwa n'abakozi, harimwo n'ibifatiye ku biri muri urwo rwandiko contrat de performance. Mu runani rw'amasendika yo mu gisata c'indero n'inyigisho mu Burundi FENASEB twasaba ubushikiranganje bw'indero gutanga umuco. Urwo runani kandi ruranebagura yuko rwakumiriwe mu kwiga ivyo kwisungwa mu gutegura urwo rwandiko contrat de performance. Dutandukire ibijanye n'imibano. Abanyagihugu bo ku mutumba wa Gihungwe komine Gihanga intara ya Bubanza bagiriza umuganga w'ibitungwa wo kuri uwo mutumba ko abakibiturire kugira bashobore kuja ku ntonde z'abazokokorerwa inka zatanzwe n'umugambi wa leta Penesadrim. Abo banyagihugu bagasaba abajejwe intwaro muri komine Gihanga guhagarika ubwo busuma. Eric Niyonzima. Amafaranga agera ku 100 y'amarundi n'abanyagihugu bavuga ko batangishijwe na Ciza Onezime asanzwe ari umuganga w'ibitungwa ku mutumba Gihungwe kugira abandike ku rutonde rw'abokorerwa inka. Izo nka zikaba zatanzwe n'umugambi wa leta bise Penesadrim wafashije abanyagihugu bo mu karere k'Imbo hamwe na Kumoso guteza imbere abanyagihugu mu bijanye n'ubworozi hamwe n'uburimyi. Ubwo busuma abanyagihugu bavuga ko Ciza Onezime abukorana n'abantu babiri aribo Edouard asanzwe ari umuganga w'ibitungwa muri komine Gihanga hamwe n'uwitwa Sef ajejwe indimiro muri iyo komine nyene. Urana zitangwa harabaye iyo korerwa abantu ba mbere barokorerwa nuko korerwa kose banje gutanga amafaranga amandi birunde cyane utatanze ntashobora mubazokorerwa hamabonaho izindi nazarabyaye izo rero nazo ubu kugira baguhereza inka birinda gutanga 100 utatanze baca gukuramo muri uwo mugambi. Barabajije ayo mahera kubera ko ayo guhishira abashefu yashize Onezime nawe ni umwaka ku mutumba baganga b'ibitungo ko Yosefu ni agronome communal, Edouard nawe ni veterinaire communal.
ikindi kibabaza abanyagihugu ngo nuko aho kubaza gutanga izo nka bahereye ku banyagihugu basanzwe baba kuri uwo mutumba Gihungwe Cizonezime araheza akandika kuri izo ntonde amazina y'abahabwa inka baturutse mu yandi makomine kuko baba bamuhaye ibiturire. Ikibabaje rero n'uburyo usanga hariho inka gasimbiri kamwe ugasanga haba inka 10 ugasanga hakorewe abantu baho hantu nyene imwe kandi bateza kuhakorerwa abantu 10 inka 10 z'aho abantu nyene babaho hantu nyene ariko twose hagenda zone zimwe tubarengishoboka maze tubona ko ari akarengane abandi bantu bazihawe baba abantu bapfa ku musenyi babahaye kuri raundi ya mbere bava ku musenyi uwundi ku muzinga abandi Gihanga uwundi Bujumbura. Abo banyagihugu b'Igihungwe batabaza musitanteri wa komine Gihanga Ndayisaba Leopold kugira icakoza agahagarika ubwo busuma bukorerwa abanyagihugu arongoye izuba riva. Kuri ivyo yagirizwa n'abanyagihugu Cizonezime we arabihakana yivuye inyuma akavuga ko arabashaka kumucafuza. Tuve mu ntara ya Bubanza tumanuke mu gisagara ca Bujumbura aho ubukene bw'igitoro burembeje abanyagihugu bo ngaho ku mugwa mukuru w'ubutunzi. Ibintu aho bigeze abanyagihugu basaba ko leta yo kwifata mu jisho ikabatezurira igafumireka amakinga n'amapikipiki bigasubira gukora mu gihe hasigaye hahera iminsi irenga 3 ata station nimwe ironse igitoro. Hidonido na Dani Claire iratwumva. Nukuri turasabye dushimitse nukuri kuri kw'Imana byabaye ubugesera nta ntitugire ducira ntitugire tumira utuma bari kudukinga tugasubira basi kurengana umuntu akazaricara ku ikinga prema n'ahandi. Uyo numwe mu banyagihugu mu gisagara ca Bujumbura ariko yidoga yiyamiriza ikena ry'igitoro ryabaye akamuna muri kino gihe. Ibi naho bigeze n'igitoro ca magendo benshi bahora bikora ko muri kino gihe kukironka ntivyoroshe. Uyu munyagihugu avuga ko iminsi 3 iheze neza atagitoro bakubise ijisho. Acha ntako byifasha ko n'ubu tuvugana imodoka yakamye imbere ya presire jagira ku basacenda nica magendo cabutse aho bari bakironse mu Buyenzi kindi rikugwa 50,000 kindi imwe nakamara amaza uyu munsi ugira gatatu station nimwe tanzi gitoro mu gisagara ca Bujumbura nakamara amaza no kubiretse agahinda. Mu gahinda kenshi abanyagihugu mu gisagara ca Bujumbura basaba bashimitse leta kurekurira bahoze bunguruza abantu ku makinga no ku mapikipiki kugira basubire bazi barashika no mu gisagara hagati gutyo barabe ko agahengwe mu byo kwiyunguruza kuboneka. Turasaba no kuri ngo udukinga batureke twongere tugende binakunze nawo mu moto aho bahora bagira babareke bahagire kubera ko ubu yo nyagiturukira mara iminsi n'igikonsoma nk'imodoka kuko ubuzima bwahagaze no kuri kw'Imana gateye agahinda no mubabara nibara nakamara ko nkaho nkaje ndi mu modoka numva shemita mukorara mu modoka nakamara amaza no kubira ateye agahinda ubuzima bwahagaze nta camira nta kivuga ati umenga barashishwe nyene hato bacira. Amakuru ava mu banyagisagara yemeza ko mu ntara zimwe n'ibiciro byo kwiyunguruza muri kino gihe vyasubiye kuduga ku rugero rukabije. Ivyo byose bigategwa n'iryo kena ry'igitoro risa n'iryabuze umuti hafi mu gihugu cose. Mu kiganiro dukingire ibidukikije cuno munsi turabira hamwe ibijanye n'imiti ikoreshwa mu gupompa ibitegwa yica udukoko tubibangamira ingaruka z'iyo miti ku binyabuzima yidakoreshejwe neza hamwe rero n'uruhara rw'abafundi b'indimo muri ico gikorwa. Ikiganiro dukingire ibidukikije tugishikirizwa na Elvis Niyomwungere. Dukingire ibidukikije. Dukingire ibidukikije ni ikiganiro gihamagarira abanyagihugu bose ibisata bitandukanye kumenya ko ibidukikije ari byo soko ry'iterambere n'amagara meza ku bantu no ku binyabuzima. Ikiganiro dukingire ibidukikije mugitegurirwa mukagishikirizwa na Radio Publique Africaine ijwi ry'abanyagihugu. Turabaramukije bakunzi b'ikiganiro dukingire ibidukikije. Ibitegwa bitandukanye bitunze abarundi birafise indwara zibibangamira. Mu kiganiro cuno munsi turaja kumva ubwoko bw'imiti abarimyi bo mu ntara zitandukanye bakoresha mu gupompa ivyo bitegwa, uburyo bayikoresha n'akamaro bafitiye. Turaja kumva n'umuhinga mu gisata c'uburimyi aho avuga ko igihugu cose muri kano karere gifise imiti ikoreshwa ku bitegwa, iyo nayo ikaba ibanza kwemezwa n'igihugu yinjiyemo. Turaja kumva kandi ko iyo miti ikoreshwa mu gisata c'uburimyi atangaruka yoba ifise kuri ivyo bitegwa ubwavyo canke ku bindi binyabuzima bifitiye akamaro isi ndimwa. Turaja kurabira hamwe ko n'abarimyi boba bazi ko
bakwiye kwikingira iyo bariko barakoresha iyo miti. Ikiganiro mugishikirizwa na Elvis Niyomwungere, ndabaramukije nongera ndabaha ikaze. Imiti ikoreshwa mu gupompa ibiterwa naho abarimyi bemeza ko ibafasha mu kwica udukoko twonona imirima, harabazi ko irimo ubumara, ari naco gituma mu kuyipompa basaba ko umurimyi wese aba akwiye kuba afise umwambaro wo kwikingira wabigenewe naho atari benshi bawukoresha. Ubu murimyi twaganiriye n'uwo mu ntara ya Kayanza arigana uko abigenza mu gupompa imirima yiwe ayikingira indwara. Iyi miti isanzwe yica ubukoko urumva irafise n'ingaruka ku mubiri mu gihe utikingiye. Ni ukuvuga ego si bose bashobora kuronka ubwo buryo bwo kwikingira, ariko iyo uri umuntu nyine w'umurimyi wabigize umwuga uragura impuzu ushobora kwambara uriko urapompa, hanyuma ukaba ufise agafukamunwa n'amaga, ariko y'amaga yo hariho igihe nyine usanga abantu benshi atakunda kuboneka. Mugana turitwararika gusa ikintu umuntu yitwararika ni ukwambara agafukamunwa. Yego ikintu bishobora gupfuka umunwa n'amazuru igihe uriko urahema iyo miti ntigume ica mu kanwa. Rero ukitwararika yuko yagejeje gukoresha uwo muti utegerezwa gukaraba kuko urumva n'imiti yica. Uritwararika yuko yagejeje gukoresha iyo miti woga ugakaraba n'isabuni kugira ngo bikuveho, kurumva no mu mutwe biba vyatumuka mu gihe ko si bose ashobora kuronka ry'amakasike umuntu yambara mu mutwe. Nuko rero urumva ugerageza kwitwararika uhejeje gupompa ukagenda ukoga n'isabuni hanyuma ugakaraba hanyuma ugaheza ukaja mu bindi. Ikiganiro dukingira ibidukikije mugitegurirwa mukagishikirizwa na Radio Publique Africaine, ijwi ry'abanyagihugu. Ego cyane mu gukoresha iyo miti turikingira ku ntoke, ku munwa no ku mazuru kugira ngo nitwandure indwara. Murumvise ko iyo abarimyi bariko barapompa ku biterwa imiti yica udukoko tuvyonona babanza kwikingira, naho biruko iyo miti idakoreshejwe neza ironona ibinyabuzima bitandukanye kandi bifitiye akamaro ibiterwa. Ivyo bikaba vyemezwa n'umuhinga mu bijanye n'uburimyi. Imana tugifise urumva abarundi ntibarijukira kuvura ibiterwa, bigatuma rero nkumbure inkurikizi z'iyo miti zitaraboneka cyane, ariko umunsi bamenye ko ibiterwa bivugwa ndabona buke buke bariko barabimenya, batanguye kuvura cyane cyane nk'abarimyi b'imboga bariko baravyijukira, nk'ibigori kubera indwara y'impongwa yateye cyabaye nk'ikiza bariko baravyijukira. Rero nkabona ko mu minsi iri imbere turashobora kugira ikibazo cyane c'igwirirana ry'iyo miti, hanyuma uko igwirirana niko ingaruka zazo zonyinshi. Ego nivyo ku ngaruka mbi zibonekeza ku ikoresho ry'iyo miti. Iyo miti iyo bariko barica nk'udukoko, ni ukuvuga udukoko twononye turapfa, kabaho n'udukoko dufitiye akamaro ku biterwa natwe nyine tugiramwo. Ego bikaca bituma nk'imisi nk'imisi iyo bakoresha nka birisibagramire iyo ukoresha mw'isi urumva uyishira mw'ivu, ni ukuvuga ugombye nko kwica nk'imikenya, ariko akandi gakoko kose kaje nk'umusiba ibyogoza bishobora gutuma isi igenda neza habamwo aerasiyo, no usanga kigwiramo ugasanga rero isi yawe ntikimeze nk'uko byategereza kugenda kubera ya miti yishe udukoko twononye, ariko akagira n'udukoko dufise akamaro. Ikiganiro nidukingire ibidukikije. Uno munsi twashimikiye ku bijanye n'ingaruka z'imiti ikoreshwa mu gupompa ibiterwa yaba kw'isi ndimwa eka mbere no kuri ivyo biterwa nyene. Ubu murimyi wo mu ntara ya Karuzi aremeza ko iyo miti bakoresha mu gupompa ibiterwa bishobora gushika ikonona imirima. Aha akavuga ko bashobora kwihenda ku rugero rw'umuti bakoresha kubera ko atanyigisho bahabwa. Yemeza ko
hari hagahaze mu gikorwa c'abafundi b'indimo ngo kuko ataco babafasha kiboneka. nta nyigisho novuga ngo baraduha iki hati kuko burya mu bisanzwe bisa nk'aho n'abitwa ngo n'abafundi b'indimo usanga umenga nta kintu kinini bafasha abarimyi ko kenshi imikake nabona no mu misozi ngo bakoranije usanga bafite abantu kanaka bahuriye mu masemineri umenga ni ukwitorera amafaranga gusa kurya ku nyine babaha akarya kantu k'akapfunamusase kabisa twe nk'abo tubona mu misozi twabona nyine umuhamagaye ukamubaza ati ibintu ushobora kubikoresha gute, aho arashobora kugufasha akwereka ati ukoresha umuti ungana uku kugira nyine nk'ibiterwa ntibibabuke. Yego nayo ubundi kuvuga ngo turaronka inyigisho nyine ntuvuga ngo nizo ku rwego rwo hejuru zihabwa abarimyi, ntuvuga kabisa yuko atatu duhabwa. Ariko gusa urashobora wowe nk'umurimyi kuko mu bisanzwe irya n'igisanzwe uretse no kuba yoba yonona isi canke yonona amagara y'abantu isanzwe yonona n'ibiterwa. Iyo wapomye umuti mwinshi ibiterwa biruma, iyo wapomye imiti ukarenga usanga igiterwa cumye canke amababi akabora. Rero utabimenyereye ashobora guhamagara umufundi w'indimo ukamubaza ukuntu ushobora gupompesha uwo muti akakwereka urugero ushobora kuwukoresha ko mu gupompa. Ariko aho ni mu gihe umurimyi nyene aba agize ubwenge akiyumvira guhamagara umufundi w'indimo. Nayo ubundi nta manama ya rusange canke inyigisho za rusange novuga ko abarimyi baronka bijanye no gukoresha imiti. Si mu ntara ya Karuzi honyene kuko no mu Kayanza abarimyi barabona ako gahaze mu bijanye n'inyigisho z'ingene iyo miti ikoreshwa neza ingaruka mbi zikagabanuka. Uno murimyi wo mu ntara ya Kayanza yongera ko n'abagurisha iyo miti harimo abadafise ubumenyi buhagije ku bijanye n'ingene bayikoresha. Ntawe avuga ko ari inyigisho turonka ikwiye gukoresha iyo miti kuko akenshi tuyigura ku isoko hanyuma tugahabwa uko dushobora kuyikoresha nabo tuba tuyiguriye. Akenshi bashobora n'abayigurisha batubwira ibitari byo kuko ushobora gusanga batakurikiranye ivyo bintu by'iyo miti muga kubera imvo z'urucuruza usanga birondera amafaranga. Ariko ku muntu aba abimenyereye ashobora gusoma ku macupa canke ku dukarato iyo miti uba waguze ukabona ko uko ushobora kuyikoresha. Ubundi bwo inyigisho zo gukoresha iyo miti izo zigishwa abafundi b'indimo, twebwe abarimyi kenshi zikunda kudushikako. Ku bwacu inyigisho zirakenewe cyane rwose, izo zirakenewe cyane rwose kuko zodufasha mu gukoresha neza iyo miti atangorane. Ugasanga tuyikoresheje ku rugero rwo, ugasanga twishe ibiterwa kuko hari ibyo ukoresha muti mwinshi ugasanga urishe igiterwa. Izo zirakenewe cyane rwose, ahubwo twosaba abajejwe iby'uburimyi ko izo nyigisho bozishikana ku benegihugu bose bakamenya ingene, abanyagihugu bose bakamenya ukuntu ashobora gukingira ibiterwa vyabo kuko muri iki gihe tugezemwo ibiterwa burya bigwara co kimwe n'abantu. Ni nayo mpamvu vyari bikwiye kuvurwa. Dusozera kino kiganiro, umuhinga mu gisata c'uburimyi avuga ko leta yari ikwiye gutangura gutegekanya ibikoreshwa ry'ubundi buhinga mu gukingira ibiterwa nk'uko babikora mu mihingo imwe imwe y'isi. Ikindi nibaza ko cokorwa ariko atari ni ukuvuga a long term, imyaka mu minsi yose, ni ukugenda baragabanya ikoreshwa ry'iyi miti bagashiraho ubundi buhinga bugezweho bwo gukingira ibiterwa. Ubwo buhinga nabwo si ubundi twokwita
gukingira ibiterwa ukoresheje ubuhinga ni ukuvuga ubuhinga bwo kurima ni ukuvuga rite mekanike integre ni ukuvuga ukarima uvangamwo no kuzokingira ibiterwa cyane icyo bita rite biologike ni ukuvuga ugashobora kurondera udukoko tujyanye dushobora kurya utwo tundi twonona twotwo ukarondera udukoko tubana n'ibiterwa neza ariko twotwo tukaza twica utwo tuza konona. Ibyo yaraho ibihugu byateye imbere badagikoresha imiti ubu aribyo bakoresha. Ikindi gukoresha imiti kama nabyo nyine hari ibihugu bimaze gutera imbere ego bitagikoresha iyi miti ni ukuvuga bakoresha ufate nk'ibi bya maviya kuko abiterana n'itomati ugasanga birashobora cyangwa urashobora gukoresha agapiripiri nko mu kuvura udukoko cyangwa ugakoresha nk'amaganga y'ibitungwa uriko uravura ibiterwa. Ibyo byose rero nibaza ko byoza bigabanya iyo miti gutyo tukaba turiko turagabanya n'ingaruka mbi z'iyo miti. Ibyo ishobora kubura igihugu cozoje kwigisha mugabo urumva ko bisaba uburyo bwinshi kugira ubyigishe. Ni hano dusozereye ikiganiro dukingira ibidukikije c'uno munsi. Twariko turabira hamwe uburyo bukoreshwa mu mihingo itandukanye y'igihugu mu kurwanya udukoko twonona imirima. Mwumvise ko imiti ikoreshwa ishobora kugira ingaruka mbi iyo idakoreshejwe neza, ari naco gituma hari hakwiye kugwizwa abafundi b'indimo kugira bafashe abarimyi muri ico gikorwa. Ndabashimiye mwese mwaduteze yompi, shimira abarimyi hamwe n'umuhinga w'indimo batuganiriye. Elvis Niyomwungere nabashikirije kino kiganiro, ndabikebanuye ndabipfuriza kuroranirwa mu banyu no mu byanyu. Cyari ikiganiro dukingira ibidukikije, ikiganiro mutegurirwa mukagishikirizwa na Radio Publique Africaine, ijwi ry'abanyagihugu ku minsi yose ya gatanu. Ino ngaha rero kuri ico kiganiro dukingire ibidukikije duciye dusozerera amakuru yo kuri uyu wa Ruheshi umwaka wa 2024. Mwakoze ku kanya mwafashe ko kuyumviriza, bakenuye kandi na bagenzanje umwe wese kuco yakoze kugira ngo ano makuru aboneke, hamwe n'abahinga b'ivyuma batumye mvuga mu kanyumva. Kuri mikro yari Emmanuel Niyungeko. Ibihe byiza aho muherereye.